Yesu ashimwe. Ndabahaye bwake mu izina rya Yesu Kristo. Reka muri iminota mike isigaye dusangire ino jambo tuzingurure mu butumwa bwiza bwa Matayo mu gice cya 24. Turasoma akarongo ka 4 na ka 5. Haravuga ngo Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire uwubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Reka tugende hariya mu gitabo ca Yakobo, cegeta ca Yakobo. Turasoma igice ca 5 umurongo w'10. Yakobo urupapuro rw'amajana 263 mu isezerano rishasha. Havuga ngo bene data, ntihagire umuntu muri mwebwe azimira akava ku vy'ukuri uwundi akamuzimurura. Mumenye yuko uzimuruye umunyabyaha akamukura mu nzira yiwe yazimiriyemwo abamukirije ubugingo urupfu, kandi abapfusa ibyaha byinshi. Katurangiriza muri Petero cyo ca mbere, icete ca mbere ca Petero cyo ca 4. Turasoma umurongo w'7 n'u8. Haravuga ngo ariko umuhero wa byose uri hafi, nuko ntimuhugumbe mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. Ikiruta byose mukovye mu gukundana, kuko urukundo rufuka ibyaha byinshi. Mufata ibyicaro. Haleluya. Iri niryo jambo ry'Imana ry'urufatiro guruno munsi, ndetse wogendera ko muri ino ndwi. Dusomye amajambo akomeye cyane twabonye mu butumwa bwiza bwa Matayo. Aha Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe ku musozi wa Elayono. Hanyuma bariko baravugana ibyo mu gihe c'iherezo. Niho abigishwa biwe bamubaza bati none tuzobibwirwa niki ko hageze? Ibimenyetso bizobibiye. Imana ishimwe cyane. Yesu arababwira ibimenyetso bitari bike. Arababwira ngo muzokumva intambara n'impuha z'intambara. Ati muri ico gihe hazoba gutigita kw'isi, ibihuhusi, amapfa. Hanyuma ngo ihanga rizogira imigabo byo gutera irindi hanga n'ibindi n'ibindi. Hanyuma rongera aravuga rero iki gikomeye ati ico gihe hazoba benshi baza kuzimiza abantu. Bazoba biyita ngo bamwe bazoza bavuga ngo ni jewe Kristo, abandi bavuga ngo Imana ivuze ngo karatari ko yavuze. Niko Yesu yaciye avuga ati rero mwirinde ntihagire ubazimiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twirinde ntihagire uwutuzimiza, kuko iri jambo kirironka nagiye kuraba no gusoma ibihe tugezemwo, sanga mu by'ukuri ibyo bimenyetso byose yavuze byarabaye. Imana ishimwe cyane. Iki rero n'igihe tugezemwo cyo kwirinda. Yesu nashimwe. Ukuri wamenye mu ijambo ry'Imana ukugumeko. Haleluya. Kuko abantu uri kurumviriza hirya no hino ubuvugishwa bwabaye murengera. Abantu benshi bariko barazimira, bagasenga ukuntu, bagasenga ukundi, bagakora ama pratique spirituelle atabaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Urabona yuko muri kino gihe hari n'abantu bariko bazimirizwa mu ijambo ry'Imana, bakazimiza ababebe spirituelle batarumva neza ijambo ry'Imana ngo baritahure neza. Haleluya. Nico gituma kenshi ubu usanga n'ubusambanyi mu ishengero bwasaze, kubera hari inyigisho zigisha umwidegembyo. Haleluya. Ariko nubwo turi umwidegembyo, ukwidegembya kwacu ngo si byiza yuko kuza gutose akazi byagazwe by'Imana. Haleluya. Yesu ntashimwe cyane. Noneho Pawulo yakunda kubivuga neza, yavuga ngo jewe Pawulo imbohe ya Kristo. Turi imbohe. Imana ishimwe cyane. Ukwidegembya kwacu turidegembya kuko twanesheje, kuko twanesherejwe. Ariko iyo turi mu Mana titwidegembya cyane, tugomba gukora ibyigomba. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Duteza gukora ukwigomba, ukwishaka naho ibishaka. Nico gituma Paulo yavuga ngo jewe imbohe ya Kristo. Yesu nashimwe cyane. Rero ibihe turimwo biratangaje cyane, ni ibihe byo kuba maso.
ni ibihe byo gusenga. Imana ishimwe cyane. Ni ibihe byo kwambara inkomezi, kuko ibiriko birayobeza abantu ni byinshi cyane, kandi byinshi bibayobeza kubera ibi bimenyetso nyene. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ibi bimenyetso biriko biraba, urabona yuko abantu bariko baritaho cyane cyane kunyaga amagara yabo, bakibagira yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uzogomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uno munsi kubw'iki kimenyetso kimwe ngomba kubabwira c'amapfa, inzara, cyarahinduye abantu. Ukwizera kw'abantu kurabadiriwe neza, kurononekara. Kubera iki? Abantu tibagishoboye kwihanganira ikigeragezo c'inzara. Yesu nashimwe. Haleluya. Kutacihanganira rero, ugasanga noneho Satani aragikoreye ko aciye agomba kugaburira kugaburira ibirimwo ishano, ibirimwo kugomba kwihakana umukiza wawe. Muri no minsi turabona amashengero menshi n'abakozi b'Imana nabone bariko bakira imfashanyo ziroza, imfashanyo z'abantikristo, bakabaha amafaranga, yamara kwambara ikoti ryiza, yamara kubona aranyonga imodoka, abaye no mu nzu nziza arimutse, ndakija kwituma ku gahinga baja mu nzu, urabyumva, agaca abona rero ngo ibintu byakunze, ariko mu nyuma bagaca bamubwira bati tugomba gusenga gutya, iki niki ntuzugisubire. Abantu ugasanga uno munsi barabujijwe kuvuga izina rya Yesu, barabujijwe gutera haleluya, barabujijwe kwigisha urukundo, barabujijwe kwigisha yuko hariho umuriro udahera. Bigisha iterambere gusa. Imana yaguhaye ibi, gasha wizera ibyo. Sinzi umuntu w'umugenzi twari turatera inkuru, ndiko ndamubwira iby'ibyaha n'ingaruka zabyo, arambwira ngo ajye amashengero yanyu prive. Urumva twe ngo ni prive ngo ari privatize. Ibyo nimwe musigaye mubivuga mwenyene, jeho nsengera ibyo by'imiriro ntabiriho. Ukumva ko abantu badegeye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ariko nubwo biruko, ijambo ry'Imana ni ry'ukuri ryarabivuze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Dutegerezwa kwiyubara. Haleluya. Gusonza umunsi umwe, gusonza iminsi ibiri tibyo gutuma kugoka. Imana ishimwe cyane. Noneho ni kimenyetso, kuko Yesu yavuze ngo ibihe ntibyashika ngo ntimuce mukuka imitima, ngo umuhero ntuzobushitse, ngo umuga hazoba ariko haragera, ngo niho igihe cy'umugore atanguye kumva ibisagiye kuvyara. Mbega umugore ari kubise mwebwe mubizi ararya cyane? Ntanarya. Umugore yiteze muganga agomba kwakira umwana, nukurya ntarya. Hari ibintu bagira bitarabe n'ibiri mu nda bakoza bagakurayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero mu gihe cyo kugomba kwakira Kristo, mu gihe cyo kugomba gushika muri bya bindi turiko turasiganirwa, ni igihe cyo kuramukwa, si igihe cyo kujya cyane. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nico gituma rero twokwirinda inyigisho zituzimiriza mu ndya ziroze, mu makado aboze arimo umutego. Imana ishimwe cyane. Hariho amakado arimo imitego. Imana ishimwe cyane. Abantu ugasanga barakibama bakavuga ati uwo niwe muntu mwiza, naho oya, senga Imana. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana ngo mwirinde ntihagire uwubazimiza. Mwema w'Imana aramanuka kuri Yakobo, araheza aramubwira ati vugira ijambo, kuko ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana, kandi ngo byaje kuduhana no kuduhanura no kudutoza indero nziza, ngo tugire ibyizigiro byiza muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero aravuga ngo bene data, ngo nihagira umuntu muri mwebwe azimira, sivyo, akava ku by'ukuri, uwundi akamuzimurura, ngo mumenye yuko uzimuruye umunyabyaha akamukura mu nzira yiwe yazimiriyemo, ngo abamukirije ubugingo urupfu, kandi bapfutse ibyaha byinshi. Yesu nashimwe cyane.
iri ni ijambo Imana yaduhaye ko dukwiye kugira imitwaro apana yo gukiza ubugingo bwacu gusa, ahubwo ko dukwiye no gucungera batakiri mu byagezwe, tukazimurura bene data. Yesu nashimwe. Nagiranda nakubwire kuzimurura bene data muri kino gihe bivuze ingaruka, kuko abariko barabazimiza nabo bafise ububasha, ni intambara. Imana ishimwe cyane. Ariko turarekuriwe gusova abandi bene data, tugakiza ubugingo bwabo urupfu. Yesu nashimwe. Je ndibuka iyi mpemu yigeze kuzamwo igihe kimwe, nkiha ku munsi yuko n'imiburi tegerezwa kwakiriza Yesu Kristo abantu batatu. Kabyiha kabisa. Hamwe uko sintaha muhira ntaronse batatu bakira Kristo. Hakwizingira ko mpemu Imana kanowe nkizingira ku muntu bimwe kanke ntemera nka mugabo mpaka yemeye. Nkabanzi ngo uyu ndamukijije. Haleluya. Ubugingo bwe ndamukijije urupfu. Imana ishimwe cyane. Niryo shaka dukwiye kugira, kuko bajya mwicarana bariko bagenda baja mu rupfu. None wowe uri gukora iki? Ni igihe kimwe nigeze kwiha umugambi wo kuja kurondera ababandi, abasuma. Hari ahantu ababandi rero bamwe bimoge bajya biba abantu no kwica bica abantu. Bajya kubinywera ahantu kwitangarika nari ndahazi. Kaya ntora akaduga kanje nari ngivuze kabika. Imana ishimwe cyane. Mwe nkagira na Bibiliya nziza. Imana ishimwe. Haleluya. Nkaca ngenda nkabatangaho, bagasanga nicaye ahantu habo. Urabyumva? Bagasanga ndiko nisomera Bibiliya. Baza basaze babize ibicupa bya wisiki n'imisogoto ya bya bindi nyene. Bakansanga bati none uyu no mujama wundi yaje kwiga umwuga cyane ibindi. Hanyuma igihe kimwe baraza basanga ndiko nisomera Bibiliya. Cyangwa bati wapi nta kabikiwe bure. Ni bya biyingi by'abakizwa nta ariko ndashima Imana yuko mu nyuma Imana yampaye umukuru wabo akari batangura gukizwa. Ubagenda na Bibiliya yashinze ntaye mu ishengero n'ukwiba yarahebye niyashonje arampamagara ati pasteur ndagusabye mpe 5 hakonja kwica umuntu nkamushira. Bibiliya yavuze ngo kandi ngo ibyo bifuka ibyaha byinshi. Gupfuka ibyaha nukuvuga nawe ugiye kumubwira ubutumwa, hari igihe usanga hari icyaha kiri kuri wewe. Imana ishimwe cyane. Utaranagisabira imbabazi ariko waje gukiza umuntu ngo Imana ishicibagira. Wewe uca wera. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Igihe kimwe sinzi ko ningaze babwira umuvuga butumwe yitwa Tide niwe yari mu biro yakorera ahantu muri ville. Muri ville mu zuzo hejuru aho ubona abantu barengana mu ibarabara. Hanyuma rero mugenzi we aja kumuramutsa wundi umuvuga butumwa. Asanga Tide ari muri iyi mpemu yo kubona abantu baje mu mahonero. Aramubaza ati karibu. Ashitse ati hagarura mwidisha icuraba hari hasi. Hari nka muri soje make isoko ikirema. Imana ishimwe cyane. Havuga ati wewe ubona iki hajya hasi. Aritegereza ati je mbona abantu bari muri business zabo, bamwe baje mu isoko, bandi barasohoka, abandi bibereye ku matagisi n'ibindi ati ato yasubira urabe neza sha. Arasubira araba. Ati subira urabe neza. Araba. Amubwira bya bindi nyene. Tide amosoza korokera ku ishati. Ati biramba baje kubona uri impumye gushikaho hose. Ati baje uri kurabaraba wewe ubona abantu bari muri business. Ati canke wari kubona ko ari abantu bataramenya inzira y'agakiza ahubwo bariko bagendagenda bamanuka mu nzira y'amahonero kugira ugire umwete wo kuja gusova n'abakeya womo. Iyo uhuye n'abantu rero ukibaza ngo bose bari muri business. Oya. Yesu nashimwe cyane. Ariko araja gusuma ubundi aravuyeyo, ariko uko bigenda kose isaha yo kwegera iherezo ry'ubuzima bwiwe ibiri kirigira imbere kubera ko utomusova. Yesu nashimwe. Yesu cyo mpuno munsi ukazana omwe n'umwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. So kwita mu bitakuraba ariko kujya mukorana mubwiresha mubwire gakiza mu miryango iwanyu. Hariho benshi bapfa tukaja guhamba, waramugendeye waranamusuhuje umwarabonanye mu kayaga
mugabo ntumubwire agakiza, ubugingo bwiwe bukaja mu mahonero ubizi ubibona atacukoze. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana ryongeye riravuga hariya mu gice cya Petero cya mbere igice cya 4 umurongo w'indwi aravuga ngo ariko umuhero wa byose uri hafi. Yesu nashimwe cyane ngo nuko ntimuhugumbe, oya mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. Ngo ikiruta byose rero mukovye mu gukundana, kuko urukundo ruvuga ibyaha byinshi. Bya jambo riragarutse. Imana ishimwe cyane. Ibimenyetso Yesu yatanze yaravuze ngo ikizoranga yuko umuhero ugiye kuza ngo urukundo rwa benshi ruzotemba rukanye, ugasanga umugabo ntakunda umugore baryamana, ntakunda umugore nyina w'abana, ugasanga umugore yirirwa kurondera uburozi aho umugabo, ugasanga abantu basengana mu rushengero ntibaramukanya, ugasanga abantu umwe ararya akarara ku butumbi, uwo bavanye mu isengero nawe uruti rwafatanye na estoma umugongo. Ni ngorane. Bwana Sofia. Ugasanga ku ruzuba tuvuye mu ishengero, ikivura kiriko kiragwa, tuvuye mu ishengero urasohotse wakije jipe, wakije kamyonete, wakije voitire, mwene wanyu irikira mujobeka. Imana guhezagira rero tuzosubira ngugira ibihe byiza. Ugira ibihe byiza gute? Ariko yaba wari ufise urukundo wari kubona uti Imana yarangiriye neza. Kubona ntariko ndanyagirwa. Yesu cyo mpamwe data nabwo acuma uti ngwino hano ukarabye mushikana hamuka hezo kavuga uti Imana rero iguha ibihe byiza. Imana shimwe cyane. Hanyuma uti ukabaza uko bimeze. Nigo rukundo. Imana shimwe cyane. Bibiliya iratwemeza neza yuko iyo umuntu akundana hari ibyaha byiwe Imana yirengagiza. Hari umuntu yigeze kutubwira ati Imana iratangara ikifata ku munwa yibonye umuntu buntu, kuko abantu buntu ni ngorane. Imana ishimwe cyane. Umuntu muri ville yiyumviriye ubuna akamugurira koka y'amajana 6 hari kuri kiosk ya Brarute, akiyumvira ati reka namugurira agakoka kuko aranyotewe. Ngo Imana iri mu ijuru ntivyumva. Ngene umuntu yo kuyumvira kugurira ko kuwundi iyo urukundo ruvuye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ni byiza ibyo dukora byose dukorana urukundo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo kuko urukundo rufuka ibyaha byinshi. Naha nyene twicaye ngaha aho usanga tudakundana, hera bingene tungana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twamaduhurira mu muryango dusohoka twinjira baririmba bavuga ngo tuvuge ngo amen, tuduza amaho tuhaduza, mugabo urukundo zero. Ngo udakunda mwene se ngo ni umwicanyi, kandi udakunda mwene se ngo ntiyabonye Imana, udakunda mwene se ntazobona ubwami bw'Imana. Gerageza gerageza icumba cy'urukundo mu mutima wawe wongere ugicanemo, kugira ibinyakabaka n'ibinyenzi byinjiye muri cyo bisohoke. Tuvyase dusenga Imana. Urukundo nagenda kubwira si ngombwa gukunda ugukunda, ahubwo bibiri tubwira ngo dukunda abatwanga n'abatugiriye nabi, dusabire n'abaduhama. Ubwo ni ngo rukundo rero. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko niwakunda ugukunda n'abisi niko babigenza. Uzurabanywa ibitabi takwega imyotsi ibiri mugenzi batarakwega, oya acamuha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dusenga Imana. Iri ni ryo jambo nagomba kubabwira. Ibihe turimwo nibihe ubuzimire buhari, ariko ubuzimuriye mugenzi we akamukura mu nzira zimiriyemo ngo bakijije ubugingo bwiwe urupfu, kandi ivyo abafutse n'ibyaha byiwe byinshi. Igisigaye dukundane. Ndakubwiye niba wagira urukundo ugahura n'umunyabyaha tusura kwibuka iroye ivyawe wumva bibaye bito gusumba kwicara ngo ubwire ijambo ry'Imana munyabyaha. Fata umwanya. Igituma tutabwira abantu ubutumwa bwiza nuko twashyize imbere ibyacu, business zacu. Data turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana, wewe urera, uritangurira ukaba n'iherezo, uri Alpha ukaba na Omega.
mwami uko warejwe ni kuri n'uno munsi kandi kuzokwama. Waravuze ngo mu vyagezwe vyawe nta nakanyuguti na kamwe kazovako, ngo isi yopfuma ivaho n'ijuru rikagenda, ariko ijambo ryawe rikazokwama rihamye ibihe byose. Turagushimiye Nyaguhora ku ngoma kuri aka kagohemwe yatuvuniye, udushoboza Nyaguhora ku ngoma, twirinde ntiduhugume ngo tuve mu byo twizeye dusutswe mwami n'ubuzimire bw'inyigisho z'ibinyoma, ahubwo mwami duhishaka ryo kuzimurura abamaze kuzimira. Ikindi gisigaye mwami udutsindagire mu rukundo rwawe, ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze dusaba yuko uzoduha iherezo ryiza, mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze mwami. Iyi si iraruhije, iyi si irababaje, irimo imiruho, irimo imibabaro, irimo intimba, irimo amaborogo, irimo ibintu byinshi satani wamubi yayishizemo, ariko muri ivyo nyene ubiturindiremwo. Kandi mwami igihe cyose Nyaguhora ku ngoma umwe wese muri twebwe hazogera yuko impemu ziwe zihera, canke Nyaguhora ku ngoma ukaza gutwara ishengero ritwariye rimwe, uraduha Nyaguhora ku ngoma. Bumvise ijambo twese tuzokumva amazina yacu ahamagarwa mu gitabo cy'ubugingo, utujane buziraherezo, aho tuzambara imibiri idapfa, imibiri itagwara, aho tutazobona inzankano, aho tutazobona amashari n'inzigo mwami, ahatagira imanza n'intambara mwami, aho waduteguriye ko tuzobana mu munezero ibihe bidashira. Urakoze, izina ryawe rihabwe icubahiro, tubisenza gutya mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Mujana amahoro y'Imana. Twishime